Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba televiziyo Baho TV online, turashima Imana kwitugiriye neza muri aka kanya kabiduhaye akanya ko gusangira namwe ijambo ry'Imana n'ubuntu n'udasanzwe n'ubuntu bugeretse hejuru y'ubundi. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, uyu n'umwanya mwiza uduhaye wo gusangira n'abantu bawe ijambo, turarisenge kugira ngo ijambo ryawe rigire ubushobozi n'ububasha mu izina rya Yesu, amen. Nkuko twabibabwiye ejo canke kubakurikiranye video uyu munsi, tugomba kuza turabaha ijambo ry'Imana, intahe zitandukanye zabo Imana yagiriye neza. Uyu munsi nipfuje ko dusangira namwe ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo riri mu gitabo cya Ezekiel 16. Nanu tumenyereye gusoma kenshi. Tuhera ku murongo wa mbere. Ati mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira vyaho, uvuga uti uku ni ku Umwami Uhoraho abarira Yerusalemu, tamamo yawe n'amavuka yawe uri mu gihugu c'i Kanani. So yari umwamori, nyoko yari umuhetikazi. Mu mavuka yawe umunsi wavutse kuri uruzogi ntirwawe ntirwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi ngo utungane, ntawashitse ntawakwiritse mu munyu namba, cyangwa gushire mu twahi, ntawagushyizeko akajisho ngo akugirire akagongo kugira ngo agire ico agukorera muri ivyo, ngo akugirire ikibabagwe. Ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko, kuko wari uteye ishishi, maze nguserutse ko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso. Ndakubarira nti nawe mu maraso yawe ndaguteretse baho. Mbere narakubarira nti nawe mu maraso yawe ndaguteretse baho. Shaka tuvugane kuri no mabohero uyu mwanya. Ubuzima bw'abantu benshi buri mu bibazo bitandukanye kubera amabohero. Imana iragomba ko tuva mu mabohero turimo, tuva mu migozi turimo. Amabohero abantu barimwo atuma ubuzima bwabo budatera imbere na mabohero menshi. Ariko muri aka kanya ndipfuza ko tuvugana kuri aya mabohero duhereye ku ibohero ry'umuryango. Imiryango tuvamwo ifitaniye urufatane, afitaniye isano. Imiryango dukomokamwe ifitaniye isano n'ubuzima turimwo uyu munsi. Nimba uri kurabaho neza, birafitaniye isano n'umuryango wavutsemo. Abarundi baraciye umugani baravuga ngo uvuka ku giti, uvuga ku nyoni ugapfa wurira igiti. Iyo uvuka ku nyoni uzopfa wurira ibiti, iyo uvuka ku nkende uzopfa wurira ibiti. Umuryango uvukamwe urafitaniye isano n'ubuzima uri kurabamwe no munsi. Niba wavutse ku mukarani, ukavuka so wayikorera imizigo, ukavuka nyoko wawe agisha ibirago, ukavuka nyoko wawe abumba inkono, umenye ko ubuzima abayemwo bufitaniye isano n'ubuzima uri mu uyu munsi. Bibiliya ivuga ngo mu mavuka yawe ntiwigeze ugabirwa, uruzogi rwawe ntirwagabiwe. Ibyo mama wawe yarimo, ubuzima mama wawe yarimo, ntibigeze bagutandukanya nabwo. Iyo umuntu bamukase uruzogi bamusepaye na mama wiwe, bamusepaye n'amaraso ya mama wiwe. Rero wowe kuvuvuka ntiwigeze utandukanywa na mama wawe. Ushaka kuba wewe gute kandi mama wawe mugifitanye ubusabane? Ushaka kuba wewe gute mugifitanye ubusabane na so? Ushobora kwitegereza umuntu wamuraba bakavuga ngo imfizi nta mitendera nkase, ngo se yari imborerwa kujya nyene, se yari indaya kujya nyene, se wiwe yarara mwibarabara, nawe byaramufashe, nawe byaramukurikiranye. Uko we uri niko abavyeyi bawe bari bameze. Wowe ushaka kuba wewe gute utagize ikintu gigutandukanya nabo bantu? Inkomoko ya mama wawe niwigeze bitandukanya nayo. Nimba bararaguje, baraterekeye, baragendereye mu bintu vya kera, ibyo babayemwo bigufise ko impact, bigenda bigukorako, bigenda bikugira ko ububasha. Nimba batasenga Imana y'ukuri, nimba batasenga Elohimu, nimba batasenga Adonai, basenga ibigirwamana, imiryango bakuriyemwo, ibyo bagendeyemwo, iryo bohero ry'umuryango biragoye ukuntu ushobora kugiyambura utaramenya ko uririmo. Ibyo papa wawe yagendeyemwo nawe nikumeze. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo gucura inimbi igice ca 5 umurongo w'indwi kugeza kuri 10, haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo byabo. Ba data bakoze Imana ko murankurikirana, baso bari bameze gute? Bakoze ibyaha ntibakiriho, ngo natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo. Turabaja babaja, usigaye uri umuja w'abarabaji wanyu, abakora iwanyu nawe usigaye ubakorera. Murabyumva? Sigitangaza ko umuntu yokora ariko uri kukorera abandi. Abakora iwanyu, barima iwanyu no basigaye bakurimisha nawe. Ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, ngo none natwe
twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo, amazi tuyaronka tuyaguze, tubayeho nk'abaja. Natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo, abagurano nibo basigaye batuganza, usigaye uganzwa n'abagurano. Abo wakuzi iwanyu n'abakozi bakora iwanyu nibo basigaye bagutegeka, nibo basigaye bagucuraguza, bagucura bufuni na buhoro, ngo ntawe uriho kuturokora ngo atugobotere mu maboko yabo. Ibyo kurya tubironka duhebye amagara. Uribuka uvuka iwanyu ukuntu byari bimeze, hari bigega, mwari mufise ibintu byose, mwabaga inka, mwabaga intama, ariko uyu munsi kugira ngo ujye ni kwa jasho, kugira ngo uronke akanyama ni kwa jasho, akabroshete ni kwa jasho. Urumva ubayeho ubuzima bunyuranye cyane n'ubwo bari babayeho. Kubera iki? Bagusigiye umuvumo, basize badatunganije urubuga neza. Reka nababaze, nk'ubu wowe bishitse ukabuvuka kwa Bill Gates canke kwa Elon Musk, uzosufra urondera amafaranga, konte yiwe yuzuye amafaranga, kandi azokuraga amafaranga, azokuraga amakampani yiwe, amasosiyete yiwe ni azokuraga. None ni wavuka so wawe ari umuhigi, azokuraga guhiga. Ni wavuka so ari umurimyi, yirirwa kwisuka, ivyo akora nivyo azokuraga. Nimba afise amafaranga azokuraga amafaranga. Murabi yo muva, famiye yawe ni yahe, ifite urufatiro ugwahe? Wewe gushaka ngo uruma ngo je ngomba kuba jewe, wewe ugomba kuba we nkande, ukomoka he? So ninde, nyoko ninde, bakoze iki, basize umurage uwahe? Umurage bagusigiye ni mwiza canke n'umurage mubi? Ngivyo kurya tubironka duhevye amagara, kugira ngo ujye indugumba, kugira ngo wambare indugumba. Wewe uvutse usanga so wawe afise societe ihingura impuzu, uzogira ikibazo cyo kwambara? Byoshoboka? Uvutse usanga iriya societe ihingura impuzu Afritextile ni yaso, wewe uzogira ikibazo cyo kwambara? Uvutse usanga so afise amaresitora n'amahoteli n'ibindi n'amazu yarubatse mu gisagara ca Bujumbura, uzosufra. Ivyo nta mutwaro uzobigirira, kubera ko usanze ivyo bintu bihari. Rero famiye yawe ni yahe? Famiye yawe yubatse ibiki? Ngo ivyo kurya tubironka duhevye amagara, kugira tujye ni ngorane. Iyambure rero ibohero ry'uwo muryango. Ndagomba abantu muri ko murankurikirana, mwiyambure ayo mabohero. Amabohero yo kuja mu bapfumu, so wawe na nyoko wawe bakuri mu bapfumu, bwari bwo buzima bwabo. Amene ku mutwe yacaja ku mupfumu, agwaye ubushuhe yacaja ku bapfumu, yagutanguye kujana ku bapfumu ukiri munda. Nawe ushaka kugira ngo widegemvye nibikunda, hari ahantu uri kugira ngo uveyo, bisaba kubanza kuhamenya, kuja ku bapfumu. Nimba hari ibohero ribi gisha ubuzima bw'abantu, ni iribohero ryo kuja mu bapfumu. Nimba so yari umupfumu cyangwa akaba yaraterekeye, ashaka kuba atarabaye umupfumu mugabo akayarakoranye n'abapfumu, kugira ngo ubohoke no kubanza ukiyambura iryo bohero. Samweli yari amaze gupfa, Abisirayeli bose bari baramuririye, bamuhambira mu gisagara yabamwo. Kandi Sawuli yari yarahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu. Nuko Abafilisitiya barakorakorana, baraza basagaza Ishunemu. Sawuli nawe akoranya Abisirayeli bose basagaza Gilibowa. Ariko asiguje Uhoraho ntiyagira ico amwishura, ari mu nzozi, ari mu buryo bwa Urimu, haba no mu bavugishwa nawe. Maze Sawuli abari abantu biwe ati, nimumbarize umupfumukazi azi guhamagara imizimu nje kumubaza. Abantu biwe baramwishura bati, hariho umupfumukazi abizi i Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara izindi muzu, ajana n'abantu babiri, baja kuri uwo mupfumukazi mwijoro. Maze Sawuli aramubarira ati, ntabara umpamagarire umuzimu, umpamagarize umuzimu ubumenyi bwawe, unzurire wongira mubarire. Tekereza umuntu nka Sawuli, yari yarahoneje abantu basenga ibigirwamana, yari yarahoneje abantu basenga imizimu, yari yarabisha arabamara, ngo ariko ageze mu vyago ahamagaye Imana, Imana yanga kumwitaba kuko yari yarayivuye ko
nayo ikimuvako ngo acara ngo nimumpamagarire umuntu azi kuhamagara imizimu cane. Baramubwira ngo niwe wahoneje abasenga imizimu bose mu gihugu, nushaka ko tuguhamagarira umuntu ahamagara imizimu gute? Baramubwira ngo hacasigaye agapfumu kamwe kari Endori kazi guhamagara imizimu cane, ngo ariyoberanya. Igikorwa ca mbere umuntu agiye kumupfumu akora ariyoberanya. Hari umuntu arakubwira ngo mvuye kuraguza, mvuye ku mupfumu, mvuye guterekera, bariyoberanya bakambara impuzu zo kwiyoberanya. Ariko naho wo kwiyoberanya, naho wogira gute, umenye ko niba wagiye mu nzu y'umupfumu ugiye kuronderera akaga ubuzima bwawe. Iri bohero ryo kuja guhamagara imizimu, wantu uri kurigirira nabi wewe wenyene, uri kugirira nabi n'abawe, uri kugirira nabi n'abana bawe, uri kugirira nabi n'abazogukomokako. Ibyo ukora, ibyo bakwaturako, imiti bagusiga, ibintu indasago baguca, kuko umupfumu ntazokora ikosa ryo kudagucura sago, kandi niya gucura sago azoba yuguruye irembo ry'abadayimoni. Kugucura sago ari amaraso abapfumu bayakorerako. Mwabantu muri ko murankurikirana, bari hirya n'abari hafi, abari kure n'abatari kure, umuntu wese ahari umenye ko niwagenda ku mupfumu nazokora ikosa ryo kutagucura sago, agusiga imiti, nazokora ikosa ryo kutakwaka amafaranga, azokubwira ngo zana amafaranga kugira ngo ndaguhesha umugisha. Amafaranga yawe yaroge, amafaranga yawe yononekare mu buryo bwa finance, ibintu biparangane, kandi niwe wabyishe kuko wagiye kuhamagara imizimu. Iyo ugiye ku mupfumu uba ugiye mu ibohero riteye ubwoba, ibohero ryo kuja ku bapfumu. Wowe uri kurankurikirana ukaba waragiye mu bapfumu, uyu munsi nyene hindukira, bicitwa uyu munsi uhindukire uveyo, atari uko uri kurizanira ibyago bizokurikirana n'abana bawe. Sawuli ngo aja guhamagara imizimu, wandukunda abapfumu bamuhamagara imizimu. Samweli ngo aduze kuko ngo umupfumu ngo yari umu expert, yari umuntu ahambaye mu guhamagara imizimu, ngo ahamagara umuzimu wa Sawuli yari yarapfuye. Sawuli ngo aduze, Samweli ngo aduze, Sawuli amubonye, uwo mupfumu aravuga ati karabaye mbonye umutama yambaye igikwemu. Aramubwira ati ubonye asati? Aramubwira. Samweli aramubwira ngo ugize amakosa kuza kunkoma. Iyo ugiye mu bapfumu ugiye guhamagara imizimu y'abapfuye, ugiye kuyihamagarira, aramubwira ngo uje kunkoma kubera iki? Uhoraho agukoreye ibyo yari yaravuze, yari yaravuze ko azoguta, yari yaravuze ko azoguheba, yari yaravuze ko niwamuvako nawe azokuvako. Iyo ugiye mu bapfumu ugiye kwihamagarira urupfu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru igushoboze. Shaka tuvugane iri rindi bohero ry'indoto. Indoto usonye mu gitabo cy'Itanguriro igice ca 41 kugeza ku 8 aravuga ngo maze mu nyuma zaho hacamera iyindi mihuruhumbi indwi ibihumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mihuruhumbi ibihumbirane iyongobeza ya mihuruhumbi itunungutse itengengeye uko ari indwi. Nuko Farawo aribambura amenya ko ari inzozi. Bukeye ahagarika umutima, atuma guhamagaza abanyamareba bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ziwe, ariko ntihagira ushobora kuzisobanura. Kurota abantu bararose murota ibiki? Ibyo urota bifitaniye isano n'ubuzima uri kurabamwo. Ubwoko bwinshi bw'indota abantu barota. Kurota usambana, iyo urota usambana umenye birafise ico bivuze mu isi y'imwemu. Nimba urota uri kurasambana, ejo kubaka urugo rwawe bizonanirana, urugo rwawe bizokwanga ko rukomera, bizokwanga ko ruba urugo nyarugo. Kubera iki? Izo ndoto urota z'ubusambanyi zifise ingaruka ku buzima bwawe. Kurota uguruka, abantu benshi barota baguruka. Kurota uri kwishure, iyi ndoto yo kurota uri kwishure umenye ngo ubuzima bwawe biko burasubira inyuma. Nimba urota uri kwishure iyambura izo ndoto. Karota wambaye uniforme, karota uri kurakora ikibazo ngo bamaye examen ndayibuze ndayibagiye, ukarota ikibazo wagikoze mugabo bagera kuzana amakopi amanota yawe akabura, cyangwa urupapuro rwa rukanyika. Uko niko Satani arikanyitsa ubuzima bwawe. Kurota imbwa zikwirukako n'umwuka w'ubusambanyi. Nimba urota imbwa zikwirukako umenye ngo n'umwuka w'ubusambanyi uri kurakurondera, ukwiye kuwiyambura. Abandi bakarota imbwa zibajya, abandi bakarota imbwa zibirukako, abandi bakarota imbwa ziri kumwe nabo. Ubu n'umwuka w'ubusambanyi ukwiye kuwiyambura.
kurota uri ruguru, wasubiye iwanyu, wasubiye mu misozi, wasubiye iyo wakuriye, ukabona uri mu myonga, ukabona uri mu migazo, ukabona uri mu misozi, ukabona wasubiye gusenya, wasubiye muri bwa buzima bwa kera, wasubiye muri ya minsi ya kera. Iyambure izo ndoto. Kurota uri ruguru, kurota uriko utwarwa n'uruzi, abandi bakarota bariko batwarwa n'amazi. Umenye ukwiye kwiyambura iyo daimoni. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, Imana igushigikire. Shaka muri aka kanya ndagusengere, nimba hari ibintu ubona bitagenda neza bizananye mu nzozi. Abandi bakarota bakoze mariage. Wewe uri umugabo, ufise urugo, urose washingiwe, ufise abuzukuru, ugire mariage ya kangahe? Urabyumva? Umenye ngo ico ni ikintu kirondera gusambura mariage yawe, ubusabana ufitaniye n'umugore wawe, ufitaniye n'umugabo wawe. Ejo urugo ruzosambuka, ejo hazoba divorce, wibaze ikivuye ku kibure. Nizo ndoto urota. Mvuge gato kwiri bohero ryo kwisambanya. Ibohero ryo kwisambanya, abantu barishwe n'iri bohero. Mwabantu mwe kwisambanya. Abantu, abagabo rirabafashe, abasore rirabafashe, abo mu misozi rirabafashe, abo mu gisagara rirabafashe, abakene rirabafashe, abize rirabafashe. Iri bohero rifasha abantu bose. Ijambo ry'Imana mu Itanguriro 38 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icumi navuga ngo Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu nyonga z'Uhoraho, nuko haramwica. Yuda barira Onani ati cura umugoranyu umugirire nk'uko bibereye muramu w'umuntu, uhonore mwene nyoko. Onani amenye yuko umwana atazoba wiwe, nuko yaryamanye n'umugorabo akarekurira hasi ntanga kugira ngo ntahonore mwene nyina. Ico kintu yakoze cyari kibi mu nyonga z'Uhoraho, nawe nyene aramwica. Imana itugirire neza. Iki kintu yakoze cyamuzaniye urupfu, ngo amenya ko uwo mwana agiye kuvuka atazoba umwana wiwe, ngo agahengera agiye guheza, agiye kurangiza, ngo agafata intanga akazisesa hasi. Ngo ico kintu yakoze cyari kibi mu nyonga z'Imana. Imana iramwica. Kwisambanya, uyu niho hakomotse umwuka wa masturbation, umwuka wo kwimasturba, umwuka wo kwisambanya wakomotse hano. Murabyumva? Iri bohero ryo kwisambanya riragiyogeje mu bakobwa, mu basore, mu bagabo. Umugabo akabyuka mu cyumba cyo akajya kwisambanya muri douche, akabyuka mu cyumba cyo akajya kwisambanya muri saro. Umuntu akaba ari mu cyumba akazimya amatara kugira ngo yisambanye. Abajene icyaha kirabishe, abagabo kirabishe, abasore kirabishe, abakobwa kirabishe. Murabyumva? Umubiri kunaniye gukontrola uko umubiri ufunctiona, ibyo kubwiye gukora ugaca uwemerera. Ijambo ry'Imana umuririmbyi yaravuze ngo mwana wanje ababi nibakosha gukora nabi ntiwemere. Umubiri niwakubwira ngo jya gusambana ntiwemere. Umubiri niwakubwira ngo jya gukora ibyaha ntiwemere. Wankire, birashoboka ko ari abawankiye biremera. Urumva ngo umubiri ngurananiye, ukunanira nkande ko ari wowe ukontrola. Ngo jya kwa maraya ugacugenda, jya gusambana ugacugenda. Wankire anka, mwabakobwa mwe anka, biremera. Ryo nibohero rikomeye cyane, ibohero ryo kwisambanya. Reka ngarukiriza hano, ubutaha tuzovugana kuri ndi bohero ryo kuzerera, ry'uruzerero. Tugarukije ku bohero rigira 4, tuzovugana ibohero rya 5 hamwe n'irya 6 n'iry'indwi n'iry'umunani. Imana data wa twese ibagire neza. Nagoma sengera uyu muntu atsinzwe n'iyi nyigisho. Hari ibyo wumvise babigutsinze, niwumva ntukomanaza umutima, niwumva imburi ntukomanaza umutima, ahubwo uhindukirire Imana ikugirire neza. Mana ndasengeye uyu muntu yakurikiranye ubu butumwa, ndasengeye uyu muntu yakurikiranye message, ndamusabiye imbabazi. Mana nimba yatsinzwe hakaba ari ibohera rimwe ryamunaniye kuvamwo, mufashirize umukuremo, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.